Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'Uburundi Angeline Ndayishimiye yarafashe urugendo kuri uyu wa 14 Nzero umwaka wa 2026, urugendo rwamushikanye mu gihugu ca Botswana. Ashitseyo yakiriwe n'akanyamuneza kenshi n'intambo ziranga imico yabo muri Botswana. Nkuko biri mw'itangazo ryashizwe ahabona n'ibiro bijejwe gutangaza amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'Uburundi, Angeline Ndayishimiye akaba yitavye ubutumire bwa mugenzi we umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Botswana mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro ku migambi isanzwe irangurwa n'abo batambukanyi b'abakuru b'ibihugu ku neza y'umwenegihugu.